ko bimeze uko reka ngaruke mu gihugu cy'amavuko nibyo sinje kuguma hano tariko reka nze ntanga umusaruro nsahirize mu ijambo ryanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu nereka abarundi ko vya bintu bishoboka dushobora korora bwa bwoko bw'amasazi kandi bushobora kugira icyo bushobora kusahiriza mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu canja mu kamaro kubwo bwoko bw'izo sazi sawa reka mpere ku magi navuze yuko amagi igarama rimwe n'ibihumbi 30 vy'amarundi okay bivuga ngo ikiro ni miliyoni 30 ni mumbwire umukozi wa leta miliyoni 30 zikorera mu myaka ingahe ni mubimbarire muri commentaire umuntu acuruza ivyiwe miliyoni 30 uzunguka mu kiringo kingana iki mvunira kagoha abantu hari abacu bavuga ngo nivyo gukora ngo babantu nyene batize nshuti yanje so kwiyemera aho ngejeje narize cyane navyumvise kuri n'umuganga narize vraiment nukuri narize nubwo atawuheza amashuri aho ngejeje nubu kandi nkibandanya narize bivuze ngo ya titre y'ibintu byo kuvuga ngo twarize twaragize iki ivyo tubishira ku ruhande iyo hageze igihe cyo gusahiriza mu migambi y'igihugu mu kurondera kugira ngo dushike kuri yambona kazoza iyo ni nyungu imwe mfatiye ko ku nyungu y'iki y'amagi no kuvuga ngo ngerageje kubikoresha mu terme technique y'igihugu kuvuga ngo ubu bwoko bwa no masaze buradufasha muri circulation économique muri secteur agriculturel mu bintu bijanye n'uburimye muri secteur ya élevage no muri climate change changement climatique ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bati kubera iki reka ngageze kubikoresha terme scientifique kugira ngo n'abandi bantu babitahure bashobora kuba bakurikirana ibijanye na changement climatique kuko turabona igihugu cyacu kirinka abantu bagenda kugira amaformation bijanye n'ihindagurika ry'ibirere bire mu vyo nize kandi mfitiye diplome ivya changement climatique ego mu masecteur atandukanye nabifitiye diplome apana certificat gusa diplome nicaye ku ntebe nkavyiga bivuze iki rero kuvuga ngo vuze circulation économique nza gufata ya magice mfata n'amararve amararve ikiro kirigugwa ibihumbi 100 amararve yizo sa avuye muri ya magi yatawe na za sazi amararve kiro n'ibihumbi 100 aha mu Burundi ariko ahanze kirimwo hafi mu 300,000 y'amarundi aho iyo ni circulation économique ariko kandi ahantu biza gusabisaniye ngiye kuvuga no mu bijanye na élevage iyo woroye ubwo bwoko bwayo masazi amararve tuyagaburira inkoko ari très riche en protéines ibi ndabivuze si ibintu byo kumunwa on a fait beaucoup des expériences au niveau de laboratoire ziri très expérimenté muri Taiwan turabaramukije mwese abakunzi nkuko mubimenyere ni Blaise journaliste international emblématique kuri micro ya mbere imbere ya kamera rero murabona uwundi muntu ashajije cyane bamwitwa Bienvenue ndiho kubgaye karibu rero mu bwami bwa Télé de la Richesse uramutse bariko baradukurikirana wongera ubidondora murakoze cyane mumenyesha makuru Blaise nongera ndamutsa cyane abadukurikiranye na cyane aho abantu bayikurikirana bakumva ibintu bishobora kubateza imbere uno munsi ariko kana akaba afise na ya vision y'igihugu yambona kazoza y'igihugu kuko byose bihera hanyene so ni bienvenue ndiho kubgaye nkuko umumenyesha makuru amaze kubivuga
murakoze cyane. Hama rero bienvenue ndiho kubgayo uno musi twamutumiye answa rimbonesha kure ivuga ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu kuntu igihugu cyacu ciza cy'u Burundi cyoshobora gutera imbere mu mwanya muto tutarindiriye ngo 2040 2060 ahubwo iterambere rikiruka cyane. Mbega bienvenue ndiho kubgayo uno musi twagutumiye kandi numwe mu bantu bamaze kugenda ibihugu vyinshi akorana ama practice menshi turashaka rubanzu ya dondole abadukurikira. Murakoze cyane mumenyesha makuru nkuko babivuze nendeho kubwa bienvenue. Imbere ntarashika muri ico kibazo bariko baravuga narakoze muri Hwakared nk'umutekinisiye biomedical hafi ikintu c'imyaka 4. Ndakora muri PNID muri mental health counseling. Abantu bahoze ku rugamba abahunze ariko bariko barahunguka abahuye n'ihohoterwa riciye bifatiye ku bitsina ivyo byose narabikozemwo ariko Imana ntiyashimye ko mbandanereza hano 2022 ncanerekeza mu gihugu ca Taiwan aho nagiye kongereza ubumenyi aho nibaza ko ariho hari kibazo umumenyesha makuru yashatse yuko nshobora kumera nk'uramvuriraho cyane imbere yuko aza kuronka ibibazo aza kumbaza muri ico nzobane muri ivyo nzobane ko ndavuga cyane gose no kuvuga ngo Jeniga ngo murabona Chang John Christian University utwono doki ni kaminuza rukirisu nigako yo mu gihugu ca Taiwan. No kuvuga ngo mu cyongereza bavuga ngo ni Changjung Christian University ariko ni Changrongo Dashe mu gishinwa. Erega jewe nabona wambaye iyo jezi nkagira ngo ni jezi ya maniyo. No kuvuga ngo murake no ngaha muca mubibona neza. Nagira ngo ni jezi ya maniyo. Changjung Christian University. Ego no mwaka yatanguriye ko Changjung Academy. Ego. Ntabwo ari Changjung, Changjung, oya ni Changjung. Namenye kuvuga igishinwa wa mana. Rero niho nibaza yuko ariyo mpamvu ndi hano. Uko ivyo tugiye kuyaga byose vyahereye hano ariko imbono canke indoto nari ndabifise guhera nkiri muto. Maze kugera muri Taiwan rero maze kwifatanya n'ino kaminuza. Ino kaminuza irafise yindi twita USR yitwa University Social Responsibility. Ni kuvuga ngo ni kaminuza yo kwiza gusanga iri kwirafasha abajene b'abanyafrika bafise imigambi bien sûr kuko hariho benshi tuje hanze ata migambi dufise ariko kacusanga hariho umuntu yarafise imbono canke afise umugambi runaka bikaba vyanse ko ngena ashobora kuwukora cyo bagusaba nta kindi bakubwira ati kora projet hanyuma bamara gukora ya projet nabo bafise abahinga babo bashobora kuraba ko ya projet yakozwe ku rwego rushimishije kuko urabizi n'abazungu hanyuma bamaze kubona ko umaze gupasa mugaca mutangurana rero iyo projet. So natanguye nkorana nabo ikintu muri mu kisata kijanye na BSF Black Soldier Fly ni ubwoko bw'abasirikare birabura baguruka ariko candagifatanya n'ikintu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wacu General Major Ndayishimiye Evariste yigeze kuvuga avuye mu rugendo abarundi bose bamutera ivyatsi kintu cyo korora isazi ico kintu narimvuze ngo BSF Black Soldier Fly ni ubwoko bw'amasazi ari naco nyene cyubahiro yavuze. Rero ndi hano nk'uwavyize nk'ubikora vyo korora isazi kandi amaze kubibona mu inyungu nyinshi. Ego ibihugu byose wumvise nadondaguye ako kantu nyene mwumva abantu bose baciye batera ivyatsi niko kanjana kandi nta tike ndiha. Bimeze gute? Rega watubwiye ko waciye muri Taiwan, hari ahandi woba waratembereye? Narakoze cyane maze kuja muri Taiwan nyuma y'umwaka umwe naciye ntumigwa muri departement ya jeunesse y'ubuhindi nja kwigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ariko bifatiye kuri izo black soldiers kuri ubwo bwoko bw'isazi.
abantu bakunda gukurikirana amakuru bo baba barabibonye kuko naratanze ibiganiro ku mateleviziyo y'Ubuhinde. Hanyuma aho inyuma y'uwo mwaka naciye mbanza nkubitira mu gihugu c'amavukiro kwa mbere kuno mwaka nyene ncanza hano. Ariko maze kumva kumwe n'abantu bakiriye ijambo ry'umujyanye n'icubahiro, ndavuga ati hari ico nkwiye gukora nk'umu expert azi ico kintu neza, atari carondeza ahubwo aribwo buzima akoramwo. Ariko koya ko natwe dusanzwe dufise nkorana n'irya USR rya Universal Social Responsibility, sinagushobora kuca nshoka ndabikora ntarasubira inyuma kugira ngo tubanze twicare. Kuko mu gukorana kose nivyo hari ibyo dukora bibateza imbere, ariko igihe cyose ufise imbono y'igihugu cawe kandi ukunda igihugu cawe, urashiramo uruhara n'inkomezi nyinshi. Nase gukoresha ijambo bivuga ngo uragwana cyane kugira ngo ubone ko ico kintu nawe bakigukoreye. Ariko bansaba project proposal kubeka nipfuza kubikorera mu gihugu canje. Mbona ko bishobora gutanga umusaruro umeze gute, ndabikora, Imana iramfasha, birabakse, biremegwa. Hanyuma niko ubu rero naje hano. Ariko imbere yuko nza ngaho itariki imwe y'ukwindwi kugera itariki hafi 19 naba ntibeshe nari mu gihugu ca Indonesia. Ujanwe n'ubworozi bw'isazi. Hoho tugeze yaho ndi kumwe n'umuprofesseur araho, aho dushobora guhinguramwo imiti yo gupompa ibitego muri bwa bwoko bwa ya masazi umukuru w'igihugu yavuga. Ntabaciriyemwe aha muri Eastern Africa, ahantu bateye imbere cyane ni muri Kenya, bafise ikigo kinini ya cyane. Mu Buganda baratangwa ariko bobo bagenda bigura ntege. Ariko muri Kenya hoho bigeze kure, bageze ku amararve y'izo sazi, nukuvuga yuko bahageze yaho bashaka kuzigaburira inka. Twaza kuvuga inyungu y'ivyo bintu mu bintu nitwagera ku kibazo kivuga yuko gute bishobora guteza imbere igihugu canke abene gihugu bato bato mu barimye mu masekiteri atandukanye. Ndazi ko ivyo bazo muza kubimbaza, ndaza kubigerako. So nukuvuga rero yuko aho muri ubwo bworozi bw'isazi narabikurikiranye, naravyanditse ko impapo ico twita publication paper, paper yo gupublia. Ego ndamaze kugirirwa ibakwe ryo kuja kubipresent imbere yo mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Taiwan. Rero shatse ivyo ndabivuze kugira ngo mwumve akamaro ka bimwe mu byo ntaravuga ko ari byo vyinshi bwa bworozi bwa bwoko bw'amasazi. Ico ni kimwe. Ariko nkaca nkora mu kintu citwa mental health canke health care, kwitaho amagara y'abantu. Ico twaranagikoze no muri Indonesia, aho twashoboye gufasha abantu bafise ibikomere, tukabutura ibikomere. Nari kumwe na ekipe y'abaganga, nari kumwe n'abandi bantu batandukanye, ariko turakorana ico gikorwa. Numva no banza nkagezaho kugira ngo tubanda aho nyene rero Bienveni numvise bya interega biri seriye nani. Tukibandanya rero twumvise ko ebana ibintu byo korora isazi ruri kubibwira umurundi, hariho ukuntu menga nyene mugani wawe uri kurajajura. Turashaka rutubwire exactement Bienveni kugira yisange mu vyereke ivyo bworozi. Wavuze ngo ni Black Soldier? Ego, Black Soldier Fly. Ego. Kugira Bienveni yisange muri yo secteur vyagenze gute? Murakoze cyane. Iki cyamumotivye Bienveni kugira yumve yuko yoza korora isazi zirabura. Kibazo ciza. Bibuka wari umwaka wa mbere ngiye gutangura umwaka ugira kabiri w'ishuri. Niho nashoboye kuba ndi kumwe no mu professeur wanje ava muri Iran yitwa Oda Fakour.
mu professeur w'injeni cyane eh cyane ni ncabwenge ihanitse kumunya Iran w'umunya Iran yari niwe mu professeur nawe turiko turakorana ibintu by'amahosheshe kenshi hama tujana aho hantu bariko bagira nk'icyo twovuga ngo ni workshop kusa nk'abavyerekana mu gihugu nyene ca Taiwan ariko ntaba abantu bahora babikurikirana ayo ma projet bari barabihevye bari barabivuye inyuma muraza abazungu je nkigerayo nkuko navuze ngo Taiwan experience outside practice kuvuga ngo kugira bakurekure uje kubi pratika handi hantu bababona ko ufise ubumenyi buhagije ku buryo utaja kubamara amazi uvuga igihugu cyabo wongera uvuga abo mukorana nabo ngo uco usanga kuri abamara amazi hageze mu mwanya wo kubikora vya bintu ngo uza kwisanga ari futi niyo mpamvu bagutraining umwanya munini ya cyane no have rero utangara navutanguye mvuga ngo narakoze mu bijanye n'amagara y'abantu ako acha umva ndi no muri ibi nabanje kuba trend neza ndaba purify nene uko babishaka kazo purakena bashobora kundekura nkaja aho hantu hose nashoboye kuvuga so tumaze kujana baba mu kuintroduce izo ntuze yambona turiko turazijya amararve yazo bamaze ko transforma turiko turayajya ego no mu professeur wanje mbona ariko arajya rero abarundi twaremanywe akantu ko kurondera ibintu vyavuye apana produit fin tubone ko tuvyetanguriye numva mbaye interested ndabaha ariko numva ni kintu kindi mwe nyene ntashobora kweshapa niho naca nshobora kubisaba ndavuga ati nje ndashaka kuba trend ndashaka kuvyiga ndavyiga wanashima ntibampaye n'umuntu wo kunyigisha je cyo nakoze nagiye kuri Google ndongira ubushakashatsi personnel hama je ncanje gutangura gupratika baduhaye uruhangare runini ya dukoreramo ubwa mbere narananiwe ubwa kabiri ndananirwa ariko ubwa gatatu ndabitora ca ntangura kwandika ayo ma research ntangura kwandika ibintu ukungesha byo guja gupresenta apo n'ibintu nubwo niyo experience no bamfise muri ivyo bintu so rero uko niko vyanjemwo nza kwisanga rero ca kintu kumbe ndashobora kubinze rimwe mane shobora gushiraho kugira ngo ushobore kugera aho utari kugera rero aho niko navyisanzemwo maze kuvyisanga muri ca ntangura kubikora muri Taiwan turabikora muri Taiwan biraba successful Taiwan nababwiye ko nagize ibakwe ciwe na team dukorana dushobora kuronka ukungene tuja kubipresenta imbere y'umushikanganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Taiwan turabipresenta kandi ndababwiye ko harimwo agafu kuko hariya jewe ngiye gupresenta nzi minute 5 makeya usanga ari ibihumbi 2 by'idolari batanze ego hanyuma nariko ndavuga yuko ariho nacengerwa ayo mahirwe no kuvuga ngo 5 iminute 5 yonyene makeya yanyuma batanga n'ibihumbi 2 by'idolari aho nta déplacement mbanzi nta rationnement mbanzi ivyo byose barabimenya no kuvuga ngo ayo 2000 uco sanga yinjiye mu kigega uko nakubwiye ko turaba hari abantu dukorana ego bava muri Taiwan ari rya USR University Social Responsibility so nukuvuga rero aho nshatse kukwereka yuko buno bworozi bw'isazi muri Afrika turiyo 54 uburundi turiko turabitanguza ako muri Afrika n'ibihugu 4 harimo no Burundi no Burundi ni Uganda ni Kenya na Cote d'Ivoire bamaze kwijukira umugambi wo korora isazi yego mu bihugu 54 byo muri Afrika nivyo bihugu vyonyene bene kandi natwe urumva niho tukiko turabitangura turiko turaza kubitanguza hano mu Burundi so bivuze rero yuko buno bworozi ni kintu ciza kandi gishobora gufasha muri development communautaire development y'ama famille mato no muri département ya jeunesse mu gihe bafise
umwitwarariko wo gukora kino kintu. Ego ya aho renyene tukiri ngaho kugira twe dushaka basi tubwire etape par etape ukuntu isazi bayorora imbere yuko tubanza kuja ku kamaro k'ubworozi bw'isazi. urakoze cyane. No kuvuga ngo isazi hano mu Burundi twebwe twavyize kandi tubikoreye mu igihe kirekire hanze hari kumwe dushaka guhamagara ubwo bwoko bw'isazi no ngaha mu Burundi burahari cyane tukabuhamagara bukaza kandi dukoresheje zifungurwa tujya za minsi yose. Icambere nambe ubwo bwoko bw'isazi n'ubuntu bufise isuku. Urashobora kubana nabwo nta kamoto kabi ico dukunda kuvuga mu Kirundi ngo n'umunuko. Oya ivyo byo ntibibaho. Nizasaza ushobora gutekeraho ariko utazigozona ngo ziza gusimbira ku isahani canke ku bintu uri kurakora. Oya. Nukuvuga ikirero ubwo bwoko bw'amasazi bumaze kuza. Tuba twateguye ibikoresho. N'ahantu zishobora kuza ziza zidirija zikurikira ka kamoto kazafungurwa ariko karazihamagara. Zisozo nta kindi ziba zizanye izo ntunzeya na nugutamagi. Amagi twaza kuvugwa akamaro kazo ndaza kukavuga mu nyuma. Kuko barundi bose bo bitahura bakumva bakanavyijukira bakanatangwa gushiraho ama association abahuza gihugu cyo tworonka obere yoronka amakora aciye muri ivyo bintu. Kuko igarama rimwe ryayo magi rigugwa 30 vy'amarundi. Igarama rimwe ry'amagi y'isazi. Ego. None ino mu Burundi hari umukiriya yakugurira. None Jesse nayagutse. Wayaguze mugandi wayakuye mu Burundi? Mu aho hanze y'u Burundi igarama rigeze ku 100 vy'amarundi. Uganda kandi baba bafashe itike y'indege uva ngaho uja mu Buganda. Ugiye kurirangura? Ugiye kurigura. Rero bivuze iki? Igarama rimwe n'ibihumbi 30, ikiro ni miliyoni 30. Ikiro turaza kuja mu bumaro mu nyuma uraza gutangara. Rero no kuvuga ngo umaze wewe kugira izo sazo zimaze kuza zigatayo magi. Hariho imisi kuhera ku minsi 3 ibiri kugera ku minsi 4 ya magi acatangura kuvamwo udupeti larve utunyo duto. Muri aho ucubandanya uri kurazigaburira guhera ku munsi wa 3 kugera ku munsi w'8 ziba ziko zirakura. Ku munsi wa 10 w'8 kugera ku 13 14 ziba ko zirahindura ishusho zitangura kwirabura. Iyo zitanguye kwirabura rero ziba zigeze muri etape ya transformation yo guhinduka amasazi. Ari wo mutahe rero tuba dukeneye. Wewe ufise ahantu wazubakiye nk'ahantu turiko turakorera. Bivuga yuko aha ndashobora kuzubakira zikaguma hazi atangorane ntizi ari sinzi kungena kivuga mu Kirundi ntizigira pikire ngo sinzi kungena ubumara pikire kudomora canke kujya tuvuga ngo ntuze gukomora reka mvuge gukomora ahantu kuvuga ngo nta na kimwe nta ngorane nimwe nta kibazo na kimwe. Bivuze ko ushobora kuzitunga ukinjira nta ngorane ukazara kumweze amagi yawe ukeneye ukaguma ya correcting uyashira ahantu hamwe ariko wagura yama basket canke hamwe uri kurazororera kugira ngo zigume zigira intunze zigume zitamagi umuronka yama larve. Ndabivuze mu majambo make ariko hageze kubikora niho ubona yuko bikomeye. Reka nkweza karorero Izabu yaragerageje ntibarasucceedinga neza. Hariho amantuze yatandukanye muri Ministère ya Environnement Agriculture Élevage hariho abantu baheruka mu Buganda tusa Jose ndabitahura kuko bamwe mu aho za Uganda na Kenya turavugana ko uco usanga dukora ibintu bimwe deja Kamen turavugana. Rero no kuvuga iki je naciye mvuga nti ko bimeze uko reka ngaruke mu gihugu cy'amavuko. Nibyo sinje kuguma hano tariko rekanze ntanga umusaru nsahirize mu ijambo ryanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu nereka abarundi ko vya bintu bishoboka.
dushobora korora bwa bwoko bw'amasazi kandi bushobora kugira icyo bushobora kusahiriza mu iterambere ry'igihugu n'abenegihugu canja mu kamaro k'ubwo bwoko bw'izo sazi. Sawa, reka mpere ku magi. Navuze yuko amagi igarama rimwe n'ibihumbi 30 vy'amarundi. Okay. Bivuga ngo ikiro ni miliyoni 30. Nimumbwire umukozi wa leta miliyoni 30 zikorera mu myaka ingahe? Nimubimbarire muri commentaire. Umuntu acuruza ivyiwe miliyoni 30 uzunguka mu kiringo kingana iki? Mvunira kagoha abantu hari abacu bavuga ngo nivyo gukora ngo babantu nyene batize. Nshuti yanje so kwiyemera aho ngejeje narize cyane, navyumvise kuri n'umuganga, narize vraiment nukuri narize nubwo atawuheza amashuri aho ngejeje n'ubu kandi nkibandanya narize. Bivuze ngo ya titre y'ibintu byo kuvuga ngo twarize twaragize iki, ivyo tubishira ku ruhande iyo hageze igihe cyo gusahiriza mu migambi y'igihugu mu kurondera kugira ngo dushike kuri yambona kazoza. Iyo ni nyungu imwe mfatiye ko ku nyungu y'iki y'amagi. No kuvuga ngo ngerageje kubikoresha mu terme technique y'igihugu. Kuvuga ngo ubu bwoko bwa no masaze buradufasha muri circulation économique, muri secteur agriculturel, mu bintu bijanye n'uburimye, muri secteur ya élevage, no muri climate change. Changement climatique, ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Bati kubera iki? Reka ngayageze kuri bikoresha terme scientifique kugira ngo n'abandi bantu babitahure bashobora kuba bakurikirana ibijanye na changement climatique, kuko turabona igihugu cyacu kiri nk'abantu bagenda kugira ama formation bijanye n'ihindagurika ry'ibirere. Biri mu byo nize kandi mfitiye diplome ivya changement climatique. Ego mu masecteur atandukanye ndabifitiye diplome, apana certificat gusa, diplome. Nicaye ku ntebe nkavyiga. Bivuze iki rero? Kuvuga ngo mvuze circulation économique, nza gufata ya magi nce mfata n'amararve. Amararve ikiro kirigugwa ibihumbi 100. Amararve yizo sa avuye muri ya magi yatawe na zasazi. Amararve kiro n'ibihumbi 100 aha mu Burundi, ariko ahanze kiri mu hafi mu 300,000 y'amarundi. Aho iyo ni circulation économique. Ariko kandi ahantu biza gusabisaniye ngiye kuvuga no mu bijanye na élevage. Iyo woroye ubwo bwoko bw'ayo masazi, amararve tuyagaburira inkoko, ari très riche en protéines. Ibi ndabivuze si ibintu byo kumunwa. On a fait beaucoup des expériences au niveau de laboratoire. Ziri très expérimenté muri Taiwan. Jakuri magugo hose uraza kubona amararve ya BSF. Combien de fois ari très protéiné par rapport y'ibindi vyose. Nukuvuga ngo aha ayo magi ayo mararve tuca tuyagaburira inkoko, imbata, abamwe borora amafi, turashaka kuyizigaburira inka, turashaka kuyagaburira impene. Kubera ko zifise proteine nyinshi, ibitungwa bikura umengo ni bitumbura bateye revire cyane. Ega nico nagyanda kubaza ati eske none finalité ibiyihe nivyo korora tugurisha, eske woroye ayo magi akava mu isazi zose zicya ayo magi ko twumva ari nkukunuko. Okay, ndaza kukigerako. Aho ndace ko ndavuga mateme technique benefits canke inyungu y'ukorora ubwo bwoko bw'ayo masazi. Aha nari nkere kuri circulation économique, ariko ntanguye circulation mu kintu kijanye n'ibintu by'ukorora. Bivuze yuko
turaronka amahera ho, ariko kandi hariho amahera dukoresha mu kugura intuze ifungurwa z'ibitungwa mu mafarmasi animal aragabanuka, kandi ya mafaranga tuja kuyakoresha ibindi, dushaka kuyagurira abana amakaye, dushaka kuyakoresha mu kwiteza imbere mu bindi, kwako tuba twaramaze kwiyororera vya bintu. Hanyuma cenja mu kintu kijanye na changement climatique. Muri changement climatique hariho ibintu tubona uno munsi ariko vyabaye développer il y a 10 ans et 20 ans. Nabashaka nabwire ko ifungurwa tugaburira ubwo bwoko bwayo masazi sibindi nezirya njya muta, niho tuca dukura icivugo kivuga ngo no food waste, nta fungurwa zo gutakara. Kubera yuko zijya njye utaye ugihe korora bwa bwoko bwa ya masazi, za fungurwa wabona ko atakamaro zifise, uzigaburiye bwa bwoko bwa ya masazi aguhaye ya magi, uronsa abakiriya baje kugushorera ya magi, urumva agatubutse ko kaba kageze, kaba kabonetse. Wagera ku mararve ibitungwa woroye birasubiye kuronka ico bijya, bivuye hehe muri zanjya twayiko turatakaza. Bivuze ki rero muri zijya duta harimwe amavuta, iyo yaguma yiyakimira mu butaka niyo tuzatubona habayeho ngo habaye za tsunami, habaye ibintu by'ama explosion kunuku, tukibaza ngo none ngo rino hindagurika gibe ngo harashushe cyane, vyatanguye gute? Ni ibi bikorwa bito twebwe nyene abene gihugu tuguma dukora. Nk'ikindi gihe no kwigisha ku kijanye nano ma plastique kugira ngo ubone iraboze imara hagati y'imyaka 70 n'imyaka 100 iri mu butaka. Nico gituma bavuga ati nta kintu kiriho kiramba kurusha plastique cyane. Ariko iyo si jenaje ko nababwiye ko ikintu kiri en rapport avec changement climatique aho mbande muri ben yanje kameme watwavuze kumvise ko so bivuga iki rero muri yo secteur kuvuga ngo ibintu bijanye na élevage, urumva yuko haba hariho impinduka kandi haba habayeho mwisahiriza giterambere gikirere. Okay, shatse kuvuga rero ku kene naco kijanye n'umukino bijanye n'ubuntu by'uburimyi. Mu burimyi naho rero ahantu bica biza kudufasha. Bwabworozi bwa ya masazi buraduhereza ifumbire atahandi hantu woyikompara kesaswa na fumbire ya fomi. Uri mukuri ibi ndiko ndakubwira ifumbire yayo yaciye mu laboratoire atandukanye y'ahantu mbaye. Twagize ama experience y'ibitegwa bimwe ariko tubifumbirisha amafumbire ya Taiwan hamwe n'ifumbire ivuye muri ubwo bwoko bw'ubwo bworozi bw'ayo masazi. Tubona ibitegwa dufumbije iyo fumbire ivuye muri ubwo bwoko bw'ayo masazi ifise umumaro kurutane fumbire ya Taiwan. Ubu tuvugana Taiwan iri kuyatangura gukoresha ifumbire ivuye muri ubwo bwoko bw'ayo masazi. Ngiyango urumva ko ibiceme hafi birenga 80% mu Burundi tubayeho kubera uburimyi cyane. Uca wumva ko wa muntu vyanse yuko ashobora kuronka ya fumbire n'ibindi ya fumbire ikwiye, ashoboye kwiyororera bwa bwoko bwa ya masazi, ashobora kwironka ifumbire yo gufumbira. Bikaca bisahiriza ryabura bimwe tuvuga ngo ibifungurwa vyabuze vyageze ke tusanga umuryango wose hamwe hepfo yayo mu mwonga ugiye ukifumbiriza ya fumbire, umwimbu uza ku rugero rushimishije. Ni naco kintu ndiko nshaka kuva mu Burundi neretse abantu iyo experience. Ubu ngira ntangure gucorrecting ifumbire ya mbere ivuye muri ubwo bwoko bw'amasazi. Ubu tuvugana ngeze amararve yakuze. Nta kwezi ndamara mu Burundi amararve yakuze, twaronsa amararve kandi vuba ndatangura kuronka ifumbire ivuye muri bwa bwoko bwa ya masazi. Hanyuma ndayitesting jewe nyene ndafise akapareil kiwanje ndayitesting nongere ngene testing if nzoba ngiye gushiramwe iyo fumbire. Apare narakizaniye nakantu kabona umengo ni gato ariko gafise umumaro munini ya cyane. So shatse kuvuga iki rero
hari kibazo baciubaza ati none kuzorora kumengo ngo namagi no kurima ni ibintu byo kugaburira ibitungwa. Okay, canereka abene gihugu canke abarundi nukuvuga iki twige kumenya kwihangira imigambi. Uno munsi abazungu bava hanze baja muri Kenya kuraba ivyo bigo kandi barariha CPA, bariha itike ndege kandi bakongera bakariha baje kurahura ubumenyi bagende kubikora mu bihugu vyabo. Kuko originalite ya buno bwoko bw'isazi ne muri Etazini. Yego. Nabasanzwe bakora ibintu byo korora amasazi nyene. Hariho ibintu burya mbabarira mvuge kino kintu nabaza kubadukurikirana bavyumve. Hariho abantu baryoherwa baguhereza amahera ariko ntibashaka kukwereka aho ya mahera ava cyane. So jewe nta leta yampaye amahera y'itike, nta leta yampamagaye, ariko navuze ati reka nze gutanga umusanzu wanje muri kino kintu, muri no jambo umukuru w'igihugu yavumereye. Abantu bakaryakira kutariko, jewe nze nerekane ko bino bintu bishoboka. Wanashimanye navyo byandihiye itike y'indege miliyoni 16 kuza no gusubira inyuma. Iyo tike y'indege yavuye muri ubwo bworozi nyene, kuko nakubwiye yuko ngiye kwigisha, nakubwiye ko naje ngaha mvuye mu bindi bihugu. Hariho amahera binjiza muri societe yacu. Kuvuga ngo shatse kuza kugira ibintu biterambere mu gihugu cacu kuganze kwigisha nk'uko barandihira itike y'indege kuko vyose biva hehe muri twebwe nye kuko nico tuja kwigisha. So shatse kuvuga iki naye mvuze ati kwihangira, kuko nk'ubu hoba abantu 5 canke 10 bakijukira korora ubwo bworozi bw'amasazi. Nibaza yuko n'igihugu cyo bafata mu mugongo cyane. Natwe iyo turi kuko tubandanya turondera ubumenyi bwimbitse kuri bino bintu. Tuza kubereka ati hoboneka ino mashine kugira ngo turonka amavuta avuye muri bino bintu. Tworonka ukungana dushobora gutransforma ano mararve kugira yaho dushobora kuyagurisha mu alimentation n'amafaranga. Niho navugiye nti ni bimwe bice bidufasha muri yambona kazoza. Igihugu kiraronka amakori kuko iyo ntunze yo association cyangwa izo societe zo zigiye hamwe ziba agreye par le gouvernement y'igihugu, ziza kuba muri zica zemegwa mu gihugu, ntizemegwa ku buntu. Hariho amafaranga yinjira muri ADB. Inyuma yaho iyo hageze turiko turatangura kugurisha canke kugira iki, hariho amafaranga yinjira kandi gihugu kiraronka ko ikintu kijanye niki akunguko amakori. Abashomeri baragabanuka kuko baba batanguye kumenya kumwe bihangira imirimo mu tuntu duto nabisurinyeje ntibikora abantu batize gusa. Na generate kandi fise kandi kaze kiwanje ariko ndabikora cyane. Kandi nababwiye ko ubu jewe n'ubunyene twogenda mfise hano ubunyene cyane kwereka ati heraba bwabo amararve avuye muri bwa bwoko bwa ya masazi. Ti mu minsi yimuzoze nzobereka amasazi avuye muri buno bwo muri ano mararve. None eske ndashaka kumenya none izo sazi zozo zica zigiki indya zazo? Okay, murakoze cyane. Iyo zigeze kuri etape yo guhinduka amasazi nta fungurwa na zimwe ziza ko gusaba. Ziberaho uko nyene. Hari ikintu kibaho kitarya? Ziberaho uko nyene kuko deja nta ndya zawe ziza kurya. Nubwo ziba zira ara mararve zozo cyo zirekura hari kungene zirekura amantu za mu bintu bimeze nk'amate. Amate zikaca yashira kuri vyavyo kuryo buri kwazigaburira zikira mararve. Hanyuma zangya zisha zihinduka ziba transforma zikamera nk'uruzi zozo zijya rujya ruzi. Ruba gwavuye muri bwa bwoko bwa zangya mu aba wazigaburiye. Bivuze rero yuko urumva zimaze kugera kuri iyo etape ntuzibatse. Sawa, none imaze kwitwa isazi ibaho igihe kingana gute? Irafise longevité canke okay mumbabarire, irafise umwanya muremure ukubaho. Ntiri musi y'imyaka 5. Sawa. None ako kamaro isazi yamaze gukura iri ngaho wicu ukora urumva ibari nkikamwa
ni yanke kamwa gusa igumi guhereza amagi bura munsi ziratamage bura munsi ziratamage wecu ugumusuiva bura munsi ugenda kuraba ati mbega hariyo amagi angana gute ndashobora kuya collectinga nkayashira hamwe ndashobora kuyavyaza umusaruro nkaronka yandi mararve okay nimba bimeze uko mbega mararve ko mfise menshi ndayakoresha iki navuze ati hano mu Burundi ntituratera imbere aho ayo mararve dushobora kugira intuza kuya transforma akavamwe amavuta n'ibindi ariko iyo ubu twovyijukira abantu boroye amafi hako baja gusohora amafaranga menshi muri ubimisiba yarabuze cyane amararve ashobora kuba imwe mu nyishu ziza gutanga umusaruro kuri bamwe boroye amafi kandi amafi akura neza akavyibuha tangorana nimwe bivuze yuko kuvuga ngo kimaze kuba igikorwa abantu twese twijukiye n'abantu babikenera baca baba benshi n'ibihugu bibanye baca babikenera igihugu kica gitangura kudufata mu mugongo tukaca tuvuga tuke none ko dufise bino bintu tubigenze gute rero tubivyaza umusaruro gute ni gute abandi bantu bindi bihugu dushaka kugira attraction bakaza bavuga ati uburundi bariko bakora ikintu kimeze ukuntu kureka tugende kuhagendera daboro baje igihugu kuri kote y'amaviza hariho amahera yinjira cyane abantu bafise amahoteli baca baronka abantu bafise uburiro n'ubunywero baca baronka kandi bivuye muri ka kantu gatoya niko ndabereka na kantu umengo ni gatoya umengo umukuru w'igihugu akikavuga umengo na kantu koroheje ariko ni ikintu gikomeye nemwibaze abazungu muraza akagaye kabo mu mbabare nkoreshe rino jambo nta kirundi bazi ariko bemera bakicara umwirabure nka jewe umurundi nka jewe nkabibigisha bakumviriza tukaja mu mapratique mu kubikora nyezina bakajamwo nabo nyene bakabikora ucomba ko ari ikintu gifise agaciro cyane kandi nubwo tutorinda kurindira ivyo vyabo bazungu ikintu kigira agaciro mu gihugu ihaye agaciro je nagihaye agaciro hari ico kiriko kiramarira murakoze ya aho nyene rero bienvenue je ndashaka kumenya mbe nk'umuntu no musi yokenera kumwigisha korora isaza yo gupeya gute ntarashika kuri ico kintu ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi bwayo maze igihe ku nsamirizi canke se kuri kumbonesha kure y'u Burundi buvyigisha ariko abarundi ntibariko barabitahura ntibariko barabona ivyo bintu iyo biva niyo bica kiretse yuko ntariko nshaka gusaba amafaranga bene gihugu abo bikenera twashobora kuvugana nta mahera yabo no basaba ariko bivanye ari kure yahomba bari ha déplacement yonyene inzana n'insubize nyuma nkaza nkabibigisha hoho ubushikiranganje nibarinda bavyemeza vuba nabo nyene nababwiye ko atamahera no basaba kuko ndi umwana w'igihugu kandi shaka yuko igihugu cacu abajene bagenzi banje gwaruka nkanje tugira ikindi kintu dusahiriza mu iterambere ry'imbona kazoza cyane cyane ko ari n'ikintu kiriko kimaze gukugwa nabake mu bihugu 54 bigize Afrika ibihugu bingahe gusa bine harimwo n'u Burundi turiko turabitangura urumva ko atari kintu coroshe ivyo bindi bihugu birashobora kuza biza kurahura hano bumenyi bakaja Kenya bakaja Uganda bakaja Cote d'Ivoire ariko mu gihe twobihereza agaciro cyane tukabikora nizera ko kuzinduka cyane siko kugira amahirwe twebwe twobishira mu mwete n'abandi bashobora kwigira iwacu mu majambo make nshatse kuvuga ngo nta mafaranga ndihisha nababwiye yuko nta mahera bohava baronka bampereza nibaza ko nawe utandisha amahera kugira ngo nje gutanga kino kiganiro hano nibivuze ki nakubwiye ati birazimvye mengo biro warosha ko birazimvye nakubwiye ko hari amahera ya nyuma batanga ari $2,000 barashika no ku $5,000 ku minota 5 yonyene je sinigera ndenze
iyo ni theory pratique nayo rero ntirajamo cyumva ko ari kintu gifise agaciro gakomeye. None bienvenue aho nyene tukiri ngaho eske kuvyerekeye ivyo kurya izo sazi zozo nta bantu bashobora kuzirya? Oya. Ubwoko bw'izo sazi mu buhinga bugezweho canke amahosheshe nubwo uja ku magugo hehe uko sitwe twenyene tumaze kuvyandikako. Oya, isazi ketse ko hariho iyindi nyungu tukiko turagira amahosheshe scientifique itaraba approved canke se itaremezwa neza n'aba scientist kuko urumva twebwe dukoze ikintu kugira ngo bone kiremewe ku majuno atandukanye baracemeye aba professeur bo kwisi bose bakacemeza. Ikintu kigoye rero, ikintu kitaremezwa sinshobora kukivugira hano. Oya, aho nyene none je ndashaka kumenya ikindi kintu kimwe. Uno munsi amasazi turayabona twese ari ngaha, eske ubwo bwoko bw'amasazi nizijya tubona cankwe iriya ubundi bwoko bemporo? Sibujya bwoko. Aya. Nubundi bwoko bw'amasazi. Nizera yuko ngirango nk'ikindi gihe nshaka kuzoheza ama video y'ubwo bwoko bw'amasazi canke mushaka kuzogendera ahantu turiko turabikorera. Kameme byoba vyiza. Tukabereka ubwo bwoko bw'amasazi, tukabereka ayo mararva yariyo ava mu ubwo bwoko bw'ayo masazi. None bienvenue uno munsi igihugu kiriko kiriruka kwiterambere cyane kuko dufise na vision 2040 2060. Eske hamwe abarundi bo kwijukira ubwo bworozi bw'izo sazi basi ugasanga nk'ibice nka 40% by'abarundi bose basi utumugira kumwe twahora kera tugira ico bitwa turima tw'igikoni, umuntu nawe arafise akarima k'igikoni kizo sazi. Urabona yuko imbona kazoza yo kwihuta kunyaruka cyane gose. Bategute. Navuze secteur zishika zine. Ukoze muri kuri uno bwoko bw'amasazi kabworora dushaka kuronka kwinyungu. Reka ndarisubiremwo neza ndabihoriye nimbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi cyane. Keno ca mbere navuze ko ari muri circulation économique, kuvuga ngo ni genda gifaranga. Ayo mafaranga nakubwiye ko igarama rimwe ry'amagi y'ubwo bwoko bw'ayo masaza ayo ma BSF ari 30 by'amahera y'amarundi. Dufate ko kundwi wegeranya nk'amagarama 5 ni 100 ngahe vy'amahera y'amarundi. Kuranyumva ajya amafaranga baronse ntibashobora gukora iyindi migambi komako, bashobora kugura amaparasera, ntibashobora kubaka, ntibigisha abana, ntibarihira abana amahera y'ishuri. Aho ni hamwe. Navuze ko bitanga umwavu, tugiye mu burimye na wa muntu wa hariya kamwe tugira ngo imbumba rugo ka kantu nyene kamwe kahajya nyene muhira. Hariho ubundi bwo hari kungendo ushobora gutera, hariho neza ko nzobisaba nkavyigisha ikintu twita kiho garden, nakantu kameze nk'akanoga ariko wewe nyene wubaka, ushobora guteramwo ivyamwe, ushobora guteramwo amashu ibiki. Ni kamwe navuga ko karima k'igikoni. Ariko twebwe kari moderne rero kagezweho. Aho igitunguru utazoja kukigura mu isoko, n'ubundi bateramo amashu urakoze turengarenga bagaca kuba kumenga na ka etagere nyene kari sirikirere nyene kakaba sirikirere. Bijya navyo nyene tuvyigisha muri ivyo bihugu byose nadondaguye. Kandi biri muri bimwe bigabanya ibitera ihindagurika ry'ibihe. Hanyuma tugiye mu bintu bijanye n'ihindagurika ry'ikirere. Gihugu cacu nitwavyijukira twese bizofasha cyane no kurinda igihugu cacu tutaja mu ihindagurika ry'ikirere ku muvuduko nk'ibindi bihugu bigezeko. Twebwe harazanya mu gigima zamako. Imiyaga isitura amazigaterura amamodoka tubibayemwo. Ibyo byose n'ihindagurika ry'ibirere, ariko ivyo twebwe ahiwacu ntibirahaba. Rero mu gihe bimwe waruvuze ngo bice 40% twese twijukiye
igihugu nicaba amahoro atahindagurika ry'ibirere. Hari inyungu mu mbona kazoza ikomeye kuruta iyo. Abene gihugu nibavyijukira, abana babo bakaja ku mashuri bakiga, ntidukeneye incabwenge mu gihugu cy'u Burundi cyane. Gatatu, ikintu kivuga ngo abashomeri ngo ni benshi, mbega ntitwari vyijukiye za pourcentage 40%, mbega nibaronka ya mafaranga biciye muri bwa bworozi bwa y'amasazi, hanyuma ya mafaranga akongera kaja gutanga umusaruro canke gutera inkunga muri ya terambere ry'igihugu, yambona kazoza ntituzoba turayijamwo. Aya ma etage ubona ariko aruzura yubakwa nikesa amafaranga cyane. Ubu bwoko bwa no masazi ni bimwe mu byo kwihutisha ubukungu mu byo terera mu mugambi w'imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe tubikoze ariko twabihaye agaciro twebwe nyene, bivuze yuko bose bumva ngo ni sazi, ariko biri nyuma y'iryo sazi nivyo bintu bikomeye cyane. Kuko nakubwiye kuburimye, kuko imbona kazoza ntiza gusa ngo nikwa hariho inzu nini amabuilding ariko araduga. Oya, d'abord bihera kuri wewe nyene, amagara meza, waronse icyo ufungura, kandi mu mufuko kuw'inyuma hari akantu kinjiye. Hari akantu kinjiye. So nivyo rero ni kimwe, simvuze ngo nico nyamukuru. Oya, hariyo ni kimwe mu bishobora gutuma dushika muri yambona kazoza hakiri kare. Murakoze. Yego. Hama rero bienvenue, abantu bose nta numwe atokwifuza korora izo sazi, mugabo twumvise ko birazimvye, kandi wavuze ati hariyo n'akamashini fise jewe gapima ibi, gapima naho nyimba aramase noja kuyashira. Eske utwo tuntu none nk'umunyagihugu afise amikoro make muga akaba yumva ko akeneye korora isazi, byoca bigenda gute? Murakoze cyane. Mumbabarire ndababaze abantu n'abantu badokurikiye, nk'abantu bafata ya mazi, burya Amstel zitatu zigwa murangahe? Amstel zitatu Bright ni mu 15,000 kuri prix normal naho. Kuri prix normal. Ejo hari haho nagiye ho bambwira ko Amstel bayigurisha 15,000. Ijya original. Ijya original. Ayo mazi ntayo mfata, ariko ntaco nshatse gutanga akarero ngaho. Sawa. Mbega rashobora kubura amafaranga 30,000 canke 60,000 ari umugambi ushaka mu mezi 6 canke uvuze ati jewe iyi ni projet ngenda ngambika amahera 1,000 canke 100. Ibase akabase no gukura gajya ka 2,500 canke 5. Urazororeramwo. None waze ngo tuzororera mu mazu n'ibindi. Je ahubwo nico nashaka umbwire exactement. Murakoze cyane. Ngiyango nimwaza abene gihugu azoca babitahura cyane. Tuzororeye mu mabase. No tuzorore, no tuzigaburirira. Hanyuma wewe umaze kugera kuri urwo rwego urashobora kubaka akazu kugira ngo urinde za ntuzeya zasaze ntizigende. Nivyo zirashobora kugenda zikongera zikagaruka, zigahaza gutamagi. Ariko mu gihe rero zifise ngaho bifise akunguko kubera yuko amagi aguma yabonetse cyane. Ego. Ya. Ihe vya bintu biriseriye. No kuvuga rero ntibizimvye. Ntibizimvye. Abwo umuntu wese yitinye. Umuntu wese ntiyitinye. Ariko ingorane yindi obstacle abantu bashobora guhura navyo bashaka kubikora, ushobora gusanga bo bibigisha mu Burundi mukiri bake. Murakoze cyane. Kuko nk'umuntu ari 9 jura ashaka korora isazi, ubwo bumenyi ntaho yobura ahura vyoroshe. Murakoze cyane. Ubu tuvugana ha mu Burundi turi abantu bashika kuri 3. Ndafise undi muhungu twavyiganye muri Taiwan. Ubu jewe ndi hano wari ku murimo Makamba Nyanzarake. Ari mu bene gihugu ariko arabigisha. Cengetos. Ego. Kiraza kuguma mu gisagara gusa. Aha nta mirema mufise narahari yo mufise. Oya kame. Biva hari ya nyene. Ku masima n'amapara. Murakoze cyane. Hariho iko arakora hari. Ubugira kabiri. Aha mu Maramvya. Bamba ha mu Rukaramu. Arahari. Kandi hubatse nemwashaka ashobora kuhavizita mushatse twaca tubereka n'amafi tugaburira
ayo malarve ntiwumva ivyo rero tuba dushaka ivyo birahari ariko uyo wundi nawo natanguye ubuvuba naha mu Carama naho nyene tugeze ku rugero rushimishije amalarve ni menshi turindire ko ahinduka bamasazi no kubaka twarubatse pana amahera duhawe na leta ndiko ndabwira bene gihugu kubera iki turiko turabisahiriza kweke turiko turigisha ari haba ariko baraba certifié na gouvernement ya Taiwan kandi baraha mu Burundi nk'abantu natanguriye ko kwigisha ubuvuba ama certificat bazoronka avuye muri Taiwan. Wow. Shatse kubereka yoko ikintu cyose yugihaye agaciro kigira agaciro. Kubera ko nakunze igihugu canje nkavuga ati reka ngende nanje ntango no musaruro. Ubu nabo bari kubanyemera ko bashobora kubahereza ama certificat abantu nigishije ubwa mbere. Bamaze indwi zose bazibirere ko baravyiga. Uhageze ko tubaheza impamya bushobozi. Mu buryo jewe nubwo notaha nkasubira inyuma haja kwishuri igikorwa kirabandanya kuko hari habo nasize bazonsubirira bazovyigisha nkuko jewe nanje nabibigishije bazobikora nkuko jewe babonye ndabikora kandi nabo n'ubunye turiko turabikora aho nk'akarorero hariho witwa David yaravyize hariho witwa Patrick yaravyize hari witwa Rodrigue yaravyize abo bose niza nk'umu gihe mwogenderaho mu Carama mwobabona no kubavugisha mukabavugisha mukumva ivyiyumviro vyabo nabo kungene bimeze cyane kuko ubu tugeze ku rugero rushimishije ubu nubwo nosubire nyuma ndavuga ati ndafise abantu barenga 200 mu gihugu cy'u Burundi nigishije ubu vuba muri iyo ndwi nzo ndiko nigisha koperative Sangwe Rubirizi ama koperative ya Sangwe ari mu Rubirizi ubigisha korora isazi cyane wumva no kuvuga ko natwe umuntu akeneye korora isazi rakatwandikira muri commentaire turashobora kumukubrancha na mahoro menshi ntiwumva uko biciye ukunyene ubu tuvugana fise umufrere w'umurundi ari mu Bwongereza agira iyo projet kandi niniya yemeye gufata itike ndegagira nsange ngaha ntarasubira inyuma bya bintu biri seriye na shatse kukwereka combien de fois kandi yankurikiranye nkuko nyene online agiraze mu Burundi ashaka kugira ibe projet niniya mu misi 2 nzoba nsigaje kuko azoshika je nsigaje nk'umunsi umwe canke imisi 2 kugira norire ndege nzoba mpejeje kubigisha nzotuma nkorije no mutaga ariko nsige ndabahaye notion de base hanyuma babantu nigisha ubwa mbere bace bagenda babandanya shatse kukwereka nimba abarundi bari hanze bariko baraza kugira ngo dusahirize muri ryambo na kazoza muri ryaterambere na ryajamo mukuru igihugu yavumera none twebwe turi ngaha habuziki nta nakimwe uribaze ati kendege kuva mu Bwongereza uza hano uva mu Bubirigi uza hano ibaze kubera ko kana chabaza ko ari ugufira jewe navuye Taiwan ndazi sikintu cyoroshe ariko nakantu gatoya tubona umengo ni gatoya ko gashaka kuduteza imbere mu rugero rushimishije cyane ego hama bienvenue dusa nabari ku musozo w'ikiganiro nakaye kajambo kagasuni karugi wobwira bariko baradukurikirana murakoze cyane ubwa mbere mu nyemerere nkoresha ururimi rw'icyongereza mu gushimira kaminuza yanje nabo dukorana muri Taiwan thank you so much. Firstly, allow me to thank you, Wasara, University Social Responsibility, because the one who sent me here in my country and they support me for the flight ticket. Secondly, I need to thank my CEO, Li Hua, Debbie, and the chief, Professor Hong, who allow me to come to contribute in the development of my country. So, secondly, allow me to thank my university, provide everything, and they give me permission to come to my hometown to contribute for the to develop my country, and they allow all citizens of Burundi to know about BSF and to know how they can farm the BSF and chicken to get good opportunity for the future generation.
Ego murakoze cyane ko mwe munyemereye ako kanya ko ndashimira kaminuza yanje yampaye yemeye kuri hitike y'indege hamwe n'iyo Universal Social Responsibility n'abatanguje n'abantwara ko kaminuza yarampaye uruhusha ko amezi ashika kuri abiri kugira nze hano urumva ni ikintu kitoroshe na gouvernement bien sûr kuko harimo support yabo umunsi ukuhera barambaza ati bimeze gute umeze neza urumva si ikintu niyadukiza iki ariko na guverinoma kandi ya Taiwan iri kwira supportinga cyane gose mu runo mugambi rero niyo mpamvu navuga ati niyo mpamvu ntahengeshanije kubashimira nuko rero gasunika rugino vuga abarundi ugwaruka rugenzanje duhaguruke nitukengera akazi nitugaye ikintu yutakizi nuterere nubaze kandi nanje ndi hano umuntu wese yogira icyo ashaka mu bijanye na bino bintu nukuri turiteguye kubahereza ubwo bumenyi murakoze cyane gose nawe bienvenue turagushimiye kubona washoboye kwitaba twaguteye akamura twitaba tunizera yuko atari n'ubwanyu muje mu bwami bwa Terre de la Richesse no kwanyuma tuzokurondera ukatwitaba ego tuzoza kano mpamagara abene gihugu kurikana bino biganiro uko bano bantu bakora ibikorwa vyinshi kandi rero aho ntibahembwa mwebwe nimwaraba muzoba mutereye agacumu kubumwe nimwiyabonesha muzoba mubatereye agacumu kubumwe kugira ngo ejo tuzogume tubasanga hano nimwabuguma mubakurikirana cyane bazoronka n'itike idusanga ku cicaro gikuru muri Taiwan kandi bizoba bivuye muri kwa kubakurikirana no kuyabonesha no kuvuga rero abarundi dukundane cyane bino biganiro ahandi hose maze kubikora bikurikiranwa n'abantu bavuga indimi z'icyongereza cyane nibo benshi usanga baguma baturondera basavye amanimero yacu ariko natwe bw'abarundi duhaguruke turi miliyoni 12 nk'umwo ca mwiyobonesha muri miliyoni 12 muba mwiteje imbere ejo boca badusanga muri Taiwan bakaza bakabazanira ibintu byiza kandi bikomeye cyane gose nico kentogena ntababwiye murakoze cyane ya 24 sur 24 au boulot de la nation ego hama rero dushimira n'abandi bose bariko bakurikirana kino kiganiro ushaka wese korora isazi mwumvise ko nimero za bienvenue zigiye kuja ahabona kugira ngo umukeneye amurondere muri no misi ya hagufi atarasubira inyuma muri Taiwan hama twadushimira mwese mudukurikirana mudahengeshanya tunabatumirira mwese abantu mufisi ivyo mumenyekanisha gurica kuri no mbonesha kure yacu kugira ngo ivyanyu bishike kure n'undi wese yumva afisi cyashobora guterera ashobora kuduca muri commentaire akatwandikira kugira ngo ibintu byo bigere kure stay tuned